Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye aravuga yuko ibigendanye n'igiturire ndetse no kunyuruza ibitero bikomeza kugenda byibonekeza mu Burundi, asaba indongozi zimwe na zimwe zigiye zitandukanye yuko rero zoje ziramutungira agatoki kubigendanye na bamwe bajya ibiturire ndetse n'abandi bagaragaza ubunyongezi mu matungo ya leta, maze akagaragaza neza yuko yoba yiteguye guhangana nabo maze agakora byose bishoboka nkuko byoma bigaragara. Umukuru w'igihugu c'u Burundi arabivuze mu nyuma y'iko rero hakomeza kugenda hibonekeza ibigendanye n'ibura ry'ibitoro mu Burundi, ndetse akiyongeza ndetse akanagaragara ibindi bikorwa bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, aho biboneka yuko hama hagaragara ibara riremere cane. Mu Burundi haramaze igihe hibonekeza ibura ry'ibitoro, aho gushika uno mwanya biboneka yuko nyene mu Burundi ibigendanye n'ibitoro bidashobora kuba byogaragara canga se bidashobora kuba byopfa kuboneka nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Akamaramaza amaritiro imiliyoni 31 rero z'igitoro zaranyurujwe na Sopebu. Perezida Evariste Ndayishimiye niko yoma aravuga. Perezida Evariste Ndayishimiye arababajwe cane n'ishiramwe Sopebu asanze rero ryaranyuruje nyine amaritiro imiliyoni 19 z'igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu ndetse na 12 za essence nkuko amakuru yoma aragaragara. Mu mwiheburo watanguye kuri uyu wa gatanu uheze wo kurabira hamwe rero ingene igiturire cyorandurwa n'imizi mu gihugu, Perezida Evariste Ndayishimiye yarakomeje kuvuga ko rero nyine igihugu cyugarijwe n'ibiturire ndetse no kunyongeza amatungo ya leta ku buryo bukabije cyane. Yarasabye indongozi nkuru z'igihugu ndetse n'abandi bamwe na bamwe naho rero boja birabashira mu kaga cyangwa barahura n'ibibazo biremere cyane, yarabasabye yuko nyine boje baramutungira agatoki. Yaravuze yuko agiye guhaguruka guhangana ndetse no kurabana nabo ngabo bariko baragaragaza ibyo bikorwa, maze avuga yuko yiteguye guhangana n'ibyo byose, maze avuga yuko mu Burundi ashobora kwaduka izindi njyane, ndetse anavuga yuko mu gihe mu Burundi byokomeza kugenda bityo nyene atakintu na kimwe abanyagihugu boshikaho, avuga yuko abo ngabo nyene bakomeza kugenda barakora ibikorwa nk'ibyo ngibyo nyene yiteguye guhangana nabo ku rugero rudasanzwe nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Mu Burundi harakomeje kugaragara ibikorwa nk'ibyo ngibyo nyine, mu gihe amakuru akomeza kugenda atugera havuga yuko ibigendanye n'ubukene nyine bukomeje kugenda baravuza ubuha, mu gihe nyine bwibonekeza mu bintu byose, haba mu bitoro, haba nyine mu bikorwa bimwe na bimwe, cyane cyane n'ibindi bikorwa bigendanye nyine na leta, birimo rero nyine nk'ibifungurwa ku masoko ibiciro birazimbye, hakiyongeraho n'ibindi bikorwa bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, aho abanyagihugu bavuga yuko biba bitaboroheye. Ibi byose birakomeza kugenda bigaragaza ingene mu Burundi ubuzima bwo bwifashe, aho bamwe rero nyine bagaragaza ndetse bakanagaragaza neza yuko ibara rikomeje kugenda riraba, ndetse batari bakeya bakavuga yuko leta y'u Burundi nyine atagikozwe bishobora kuzoca birakomera bigafata indi ntera. Tugaruke ku majambo yaje kugenda aravugwa na Martin Niteretse. Martin Niteretse ni umushikiranganje w'intwaro yo hagati, akaba avuga yuko leta y'u Burundi yiteguye neza guhangana n'ibyo ari byo byose. Yavuze yuko mu gihe umutekano ukomeje kugenda uravugwa ko rero ushobora gusinzikara canke gutosikara, ariko yavuze yuko indongozi nkuru z'u Burundi cyane cyane abajejwe intwaro, abajejwe umutekano bari maso ndetse biteguye guhangana n'icyo ari cyo cyose, ndetse n'ibindi bikorwa bimwe na bimwe nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Ibi biriko biravugwa mu gihe mu Burundi hakomeje kugenda harakogwa amasakwa, ndetse hakomeje kugenda harakogwa ibikorwa biteye ubwoba, ku buryo gushika ubu ngubu bivugwa yuko leta y'u Burundi ikomeje kugenda iragaragaza ibikorwa by'ukwikekwe, cyane cyane no kuba rero n'impunzi ziriko ziraza mu Burundi batekereza neza yuko hoba harimo harazamo n'aba MTSR, ibishobora gutuma n'ubundi intambara zishobora kuza kwaduka nga mu Burundi. Mwiriwe neza mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu, nongeye kubahereza ikaze kubatwumviriza ngakuri nobonesha kure ya Burundi News TV. Mwiriwe neza batwumviriza bari Burundi mu gisagara c'ubudandazi cya Bujumbura, canga se ku mugwa mukuru w'ubutunzi nyine Bujumbura, abatwumviriza bari Gitega, abari mu zindi komine zimwe na zimwe mu ntara zimwe na zimwe mu micungararo y'ibisagara by'u Burundi, mwese ndabahaye ikaze n'abahaye mwiriwe mwese.
Kaze kuri mwese mutwumviriza mu karere k'ibiyaga binini muri mu rurengero bwa Afrika, umunuko bwa Afrika ndetse na Afrika yo hagati. Mwese ndabahaye yambu cane abari ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'andi hose. Mwese ndabahaye ikaze kandi ndabifuriza kumererwa neza. Ndanabahaye ikaze kuri mwebwe mukurikira ibiganiro byacu. Ikaze kuri mwebwe kandi mubandanya mudukurikira. Hari ubwambere usenga ndagusaba cyo ndi kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe 5 kuri 5 mu makuru n'ibiganiro byacu tubategura ndetse twashikiriza kuri nomonesha kure yacu ya Burundi News TV. Ikaze kuri mwebwe mwese. So ubwa mbere umukuru w'igihugu cy'u Burundi iyamiriza indongozi nkuru z'i Burundi yuko nyene zoba ziriko zirarya amatungo y'igihugu, zikarya ibiturire, zikanyuruza ibindi bintu bimwe na bimwe. Amakuru avuga yuko kandi Everson Ndayishimiye nubwo yayamiriza iryo bara ndetse n'ishano ririko riraba mu Burundi, haba guturuka nyene mu bigihogwa bigendanye n'igisirikare, bivuga ko hoba hagaragara nyene ubukogwa haba hagaragara nyene ibikorwa by'ibigiturire ndetse no kunyuruza amatungo ya leta. Ariko kandi ku rundi ruhande bamwe rero mu batavuga rumwe n'ubutegetsi n'izindi ndongozi zimwe na zimwe zishinze umukuru w'igihugu cy'u Burundi yuko nawe yaba ari umwe mu bantu basesagura umutungo w'igihugu, bikavugwa yuko cane ubwo ukunze kugendera mu bikorwa bimwe na bimwe mu mahera ashingiye nyine mu kwita ku buzima bw'umukuru w'igihugu, umuryango wiwe, hakiyongeraho ingendo zimwe na zimwe yo barakora ubutuyutsa zitera benshi umujinya. Ariko umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu mwiheburo watanguye nyine mu ndwi iheze kurabira hamwe rero ingene igiturire nyene cyorandurwa n'imizi mu gihugu cy'u Burundi. Perezida Everson Ndayishimiye yarakomeje kuvuga ko igihugu cyugarijwe n'igiturire cyo kunyongeza amatungo ya leta bikabije. Mu gusozera umwiheburo kuri uyu wa gatandatu nyene muri indwi iheze, Perezida Everson Ndayishimiye yaratangajwe na cane n'inyifato y'ishiramwe Sopebu yari ijejwe kuzana igitoro ndetse no kukidandaza, aho basanze yaranyuruje amaritiro angana na miliyoni 31 z'igitoro cyofashije Burundi ni buri amazi nk'uko byoma bigaragara. Muri izi litiro 31 rero harimwe rero amaritiro angana ni miliyoni 19 z'igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu n'amaritiro miliyoni 12 z'igitoro byo mu bwoko bwa essence. Perezida Everson Ndayishimiye yemeza ko buno buryo rero bw'igitoro pasi bwari buje gukemura ikibazo cy'igitoro, ariko asanze byose ari ubusa. Nta minsi iheze Perezida Everson Ndayishimiye abogoje urongoye ishiramwe Sopebu nk'uko byoma bigaragara, ndetse nk'uko amakuru akomeza kugenda agaragara cyangwa se nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Ni mu gihe bivugwa yuko mu Burundi ibigendanye nyene n'igiturire ndetse no kunyongeza amatungo ya leta bikomeza kugenda bigaragara. Perezida Everson Ndayishimiye mukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi yemeza ko Burundi bwugarijwe n'igiturire ndetse no kunyongeza amatungo ya leta, ariko yemeza ko ahagarutse kugwanya uwo wese arya riri igiturire gushika aho rero uyu mwaka 2025 uhera Burundi butakirangwamo igiturire ndetse no kunyuruza amatungo ya leta. Icyakora izi mvugo benshi baramaze kuzihaga ndetse no kuzirambirwa ku buryo benshi batazitindako. So bwa mbere umukuru w'igihugu cy'u Burundi avuga ko yifatiye mu minwe ibibazo bimwe na bimwe byugarije Burundi, ariko bikaboneka yuko nyene atakintu na kimwe ashobora kuba yokora. Everson Ndayishimiye ati uwo ubonye rero wese arya igiturire mudomeko urutoki, nimba rero utinya ko agukubita unshikire nyene umbwire mfate rero ingingo nce rero ndirabira icyo nokora. Mu gihe amakuru akomeza kugenda aradushikira rero nyene hariho haraba umwiheburo w'imisi biro kurwanya igiturire ku rwego rw'igihugu. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Everson Ndayishimiye ata ishavu ku ndongozi zamutanye urugamba we nyine rwo kurwanya igiturire nk'uko byoma bigaragara. Perezida Everson Ndayishimiye avuga yuko adashobora gutambikiza hose ngo ahashobore wenyine, mu gihe indongozi arizo rero nyine zategerezwa gufasha uyu mugambi wo kurwanya iki giturire mu Burundi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi aratera kama indongozi y'amashirahamwe ataho yegamiye mu byo politike, amashengero kudoma rero urutoki kuwo wese anyuruza amatungo ya leta ndetse no kurya igiturire. Nimba rero baratinya naho rero gukubitwa, Everson Ndayishimiye abasaba kuza baramushikira nyine bakamubwira abagibiturire, maze nawe rero agafata ingingo ruhasha.
Perezida Evariste Ndayishimiye nk'uko bikomeza kugenda bigaragara nyine yiyemeje kurwanya igiturire gushika aho rero uyu mwaka wa 2025 uzohera atagiturire co bakirangwa mu Burundi. Icyakora izi mvugo abarundi bamwe na bamwe barazigarutseho bavuga yuko nyine bamaze guhaga inyifato y'umukuru w'igihugu c'u Burundi, abivuga yuko kenshi yama aragenda arafata ingingo akavuga yuko ibibazo bimwe na bimwe agiye kubyifatira mu minwe, ariko bikarangira atakintu na kimwe bitanze icyo bigezeho nyine, aho gushika uno mwanya ibikomeza kugenda bigaragaza neza yuko mu Burundi nyine ari ibibazo bimwe na bimwe bikomeza kugenda biraboneka, ku buryo rero haba mukuru w'igihugu c'u Burundi ndetse n'izindi ndongozi nkuru z'igihugu atakintu na kimwe biboneka yuko zaba ziriko zirakora nyine muri ivyo bikorwa. Amakuru akomeza kugenda atugeraho rero avuga yuko na Evariste Ndayishimiye bwe nawe rero baca baramushira mu gatebo kamwe n'aba bandi, nk'uko bizoma bigaragara mu gihe abatari bakeya nyine bagaragaza ndetse bakanagaragaza neza yuko nyine ibibera mu Burundi nyine babifatira ku ndongozi nkuru z'igihugu nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Ibibazo bigendanye n'ibitoro ndetse n'ibiturire mu Burundi biriko biragaragara mu gihe nyine amakuru akomeza kugenda atugeraho nyine avuga yuko nyine n'ubundi mu Burundi haba hari no gwikekwe gw'ingwano canke intambara, mu gihe biboneka yuko nyine ibi byose biriko biraba n'u Burundi bwitegura amatora yimirije mu gihugu c'u Burundi. Ibi byose biratera umutima uhagaze abatari bakeya, bikaboneka yuko nyine arakamaramaza ndetse bishobora kuba byotuma ibara rishobora kugwa isaha iyo ari yo yose nk'uko bikomeza kugenda biragaragara. Tugaruke ku nyifato y'umushikiranganje w'intwaro yo hagati Martin Teretse, nkuko byoma bigaragara amajambo amaze imisi ariko arashikiriza nayo arateye impungenge, arateye ubwoba, ndetse umushikiranganje Martin Teretse yo bashaka guha rero ubuhe butumwa abarundi, abivuga yuko nyine byoma birateye umutima uhagaze. Mu kiganiro rutse gutanga kubamenyesha makuru Martin Teretse yarakoresheje amajambo atamenyerewe cyane mu ntwaro ya CNDD-FDD. Martin Teretse yariko arasigura ko abasirikare ba RDC bemerewe guhungira mu Burundi kubera abaneshejwe ku rugamba, hanyuma baratemaguza nyine barahunga nk'uko byoma bigaragara. Mu mpera ya buno butumwa rero Martin Teretse yarangije ati gutsindwa ku rugamba ni ibyago, birya ni ibyago bidasanzwe, ariko kandi ntimubatwenge bagabo, burya umubyeyi ntatwenga uwundi nk'uko byoma bigaragara. Aya majambo arasiguye byinshi uhagarariye cyangwa se ufashe inyifato uburyo urugamba rwa rwifashe mu Burundi rw'abarundi muri Kongo. Uyu mugani ngo umubyeyi nyine ntatwenga uwundi urakoreshwa na cane iyo nk'umwana w'umukobwa atwaye inda y'inshushu nyine baragira bati ntutwenge, mu gihe nawe wabyaye abakobwa ejo wawe nawe nyine arashobora gutwara inda nk'iyuwo nyine. Imvugo Martin Teretse akoresheje hano irasigura ko abasirikare b'u Burundi nabo nyene bashobora kuneshwa nabo mu misi iri imbere bagatemaguza. N'ubwa mbere rero umutegetsi ava muri CNDD-FDD avuze ikintu nk'iki, kuko rero kugeza ubu ngubu bahora biyemera ko rero ari abagabo bataneshwa, mbere bazotwara nyine u Burundi imyaka 500 n'iyindi 500. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano akaba anakorana cane n'iperereza arinze avuga gutya aba afise nyine icyazi ndetse n'ibyo asigura. Muri RDC abasoda b'u Burundi ntibemera rero kugwana, hari ibisagara byinshi bifatwa atangwano ibayimwo. Abasoda baho nyine ntibumva ico boja gupfira nyine, mbere benshi baca binjira muri MTSR. Martin Teretse yoba afise amakuru nyine ko abasirikare b'u Burundi batazemera gupfira Ndayishimiye cange se nawe nyine abatumiriye gutemaguza, bareke rero nyine kwiyahura ibitagira nyine imvura nk'uko byoma bigaragara.
nanje nka Mayito niteretse sinahura impamvu abasoda bacu bemera gupfira muri RDC na bene yo nyine bahitamo gutemaguza hanyuma rero bakagwana mu nda yo bahora nyine bahanganye nk'uko byoma bigaragara. Izi ntambara ziriko zirabera muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zirateye impungenge ndetse n'umutima uhagaze, aho gushika ubu ngubu abatari bakeya bamavuga ko leta y'u Burundi yoba ari akamaramaza ndetse yoba ifise icyo ishaka kugeraho mu gihe biboneka yuko iyi ntambara ikomeza kugenda irazana irakwegera abarundi akarambaraye. Icyakora Burundi ntiburya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko nyine buzokomeza kurwana iyi ntambara ku bugero ku mwuka wa nyuma. Hari rero mu Igitega hari uwitwa Jean Dadier Ndowamungu ariko arazira iki? Biravuga yuko nyine yoba yaranyurujwe cyangwa se akaba ategezwa kugirirwa nabi. Uwitwa Ndowamungu Jean Dadier yahoze mu gisirikare yarahagaritswe n'abapolisi ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega, aho nyine nkuko bigaragara kumuranga mwijoro nyine abapolisi baramuzanye iwe nyine barasaka barabura na kimwe, baca bagenda bamutwaye bukeye abiwe nyine bagiye kubaza muri komisariya y'igipolisi bakababwira yuko nyine atawuri yo kugeza ngo bagiwe nyine barahangayitse nyine ntibazi iyo Jean Dadier Ndowamungu yajanywe cyangwa se aho yoba aherereye nkuko byoma bigaragara. Ndowamungu Jean Dadier yaravukiye ku musozi Nyatubuye komine Mugamba ni mu ntara ya Bururi mu 1976, ubu arakwije imyaka 49. Yinjiye igisirikare mu rwego rw'ibisongerezi sous-officier akibamwe rero gushika muri 2016, aho yarahagaritswe afise ipeti rito igihe afatwa muri 2016 yakorera nyine muri batayo ya gatatu nkuko byoma bigaragara nkuko byoma bigaragara muri Frieme Batio Commando Igitega, aho bamutazira epasi. Icyo gihe harafashwe abasoda batari bakeya bahoze mu gisirikare ca kera nyine cyangwa se Fabo, yarafungiwe nyine muri documentation mu nyuma arajanwa mu ibohero rikuru rya Ngozi, aho nyine yabaye gushika muri 2021. Uyu Jean Dadier Ndowamungu nyine yarafunzwe ku karenganyo, iyo myaka yose yaraburanye aratsinda urubanza, ariko nyine mu gisirikare baranze kumusubiza ku kazi. Kuva ariko Jean Dadier Ndowamungu nyine yaba ku rugo rw'iyo nyine mu gisagara ca Gitega, buri gitondo yazindukira mu misa nyine ku mushasha, hama agakurikirana imirima n'ibitungwa byiwe nyine umwanya munini cyane yawumara muhira iwe, rimwe na rimwe nyine agakubitira nyine mu mugamba gukurikirana iby'umuryango nyine, kuko rero nyine n'umubyeyi wiwe yahavuye yitaba Imana inyuma gato ya Jean Dadier ari kuriwe nkuko byoma bigaragara. Mu gitondo cyo kuwa kane hari kwigenekerezo rya 20 ukwezi kwa Ruhuma 2025, Jean Dadier yarazindutse mu misa yo mu gatondo nyine nkuko yama isaha zinerero zo mu gatondo, yaratelefonye abiwe abamenyesha ko yitabye umuntu amuhamagaye isaha 8. Abiwe rero baramuhamagaye bumva itelefoni irazimije isaha 2:30 z'ijoro, niho rero abiwe babonye aje rero aboshwe na Memotisi ari kumwe nyine n'abapolisi 5 bambaye umwambaro w'igipolisi be n'abandi 2 bambaye ibisanzwe bashitse binjira mu cyumba kiwe nyine gusaka, nta kintu bahatoye nyine baca baramujyana. Babajijwe nyine iyo bamujyanye, abapolisi bishuye ngo muzoze nyine kubariza kuri komisariya Igitega. Umuryango nyine ntibawemereye nkuko byoma bigaragara, ntibawemereye kubona imodoka yamujyanye, ariko kandi abari kwibarabara baravuze ko yari communauté d'ubuye cabine y'ibiyo bitabona itagira ko ibarati, bishoboka ko ariyo mwiperereza. Bukeye abajyango baragiye nyine muri komisariya Igitega baramubura, baragaragaje ko rero kubaza mwiperereza ariko baranse kubakira. Baranatelefone utwara igendereza Igitega Venanti Ndayishimiye, telefone yarahamagara ariko akanga kwitaba. Amakuru ashikira rero umuryango avuga ko Jean Dadier Ndowamungu yoba ariko arabeshegwa ko
ko rero nyine yafatanywe ibigwanisho kandi atabyo bigeze nyine baratora. Umuryango urahangayitse kubera atazi nyine utazi aho uwabo afungiwe nuko amerewe. Umuryango usaba ko kandi worekurwa ko worekurirwa nyine kumubona kuko amategeko abiteganya nimba uwabo hari icyo rero yagiriza. Umuryango usaba ko rero yojanwa mu butungane ahantu hazwi nyine aho gupfungirwa ahantu hatazwi. Muri ino minsi hari abantu benshi cane bariko barafatwa mu gihugu cose, bamwe bakekwa kuba rero ari abanyarwanda canke abanyamurenge, hari n'abakekwa gukorana na MTSR, hari n'ababeshegwa. Ibyo byose byo gutungwa ibigwanisho. Twohanura abantu rero bose bigeze kuba rero abasirikare canke se bigeze kuba mu mihari y'abagwanyi kwirinda rwose abantu babahamagara ngo nyine bagire iyo rero bahurira nkuko bigaragara. Uramutsa yitaba nawe nyine yogenda abwiye umuryango wiwe umuhamagaye be n'ikibanza nyine bahuriramwo byiza, yogira umuherekeza aza kuraba nyine ibyo ari byo. Abantu bo kwirindana cane abantu baduka babaganiriza ibijyanye no kujya mu migwi igwana, mu bariko rero baratega imitego abantu baharimwo rero abakobwa bakora rero mwiperereza rya gisirikare G2. Bagenzi nyine murabira mugabire cane. Aya majambo akomeza kugenda aravugwa ndetse n'ibindi byose ariko biragaragara birasanzwe mu Burundi na cane iyo himirijwe amatora nkuko byoma bigaragara. Ariko gushika no mwanya abatari bakiya ntibajya umunwa mu kugaragaza ko leta CNDD-FDD iriko iragera ku mwuka wa nyuma, dore yuko nta kiro iriko irashitsa ku Barundi.